Reka ndabifurize kugira umugoroba mwiza abanywanyi b'ibiganiro vyacu abariko baratwumviriza nga kuri no monesha kure yacu ari nayo yanyu. Reka ndabifurize gukomeza kumererwa neza cane. Turi ku munsi wa gatatu, turi kw'igenekerezo rya 26 Munyonyo 2025. Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwebwe mwese mubandanya kutwumviriza mu makuru n'ibiganiro vyacu. Dore ingingo nkuru rero ngiye kugarukaho kuri kino kiganiro cyacu cuno mugoroba. Wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu Burundi General Guillaume Bunyoni aramaze igihe kitari gito nyene agwaye ari mwigwariro nkuko vyama bitangazwa, ariko akaba ari umwe mu bantu bakomeze gucungirwa umutekano ku rwego rwo hejuru. Uyu yahora ari umushikiranganje wa mbere nga muri kino gihugu c'u Burundi aramaze igihe kinini cyane nyene ari mwibohero rikuru rya Gitega nyuma yo kwagirizwa ibyaha bimwe na bimwe bigiye bitandukanye birimo kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye ndetse no gushaka kumugandagura n'ibindi bibazo bimwe na bimwe birimo nko kunyereza igitoro ndetse n'ibindi. General Bunyoni rero aramaze ukwezi kurenga mu bitaro aracunzwe mu buryo buremere cyane nkuko vyoma bigaragara cange nkuko vyoma bitangazwa. Uyu General Guillaume Bunyoni nkuko vyoma bigaragara kandi yarakoze ibikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye ngaha muri kino gihugu c'u Burundi, yemwe yarabaye umutegetsi aremere cyane, ariko gushika no mwanya akaba yaramaze guhagarikwa mu buryo buremere cyane, akaba amaze gusubirirwa n'abantu bashika muri babiri nkuko vyoma bigaragara. Ndakumenyesha yuko kandi impunzi zirenga 100 z'abarundi zaratashe zivuye ngaha mu Rwanda nkuko vyoma bigaragara. Ndakumenyesha ko kandi muri Guinea Bissau President Embalo nkuko bigaragara no bari bahanganye mu matora bose barigamba insinzi, ariko gushika no mwanya haribonekeza ibibazo bimwe na bimwe bishaka kuza kwaduka cyangwa se bishaka kuza nk'imvururu nyuma y'aya matora. Ndakubwira kandi kuri FDNB igisirikare c'u Burundi nkuko vyoma bigaragara kikomeje guhangana n'umuhari M23 nga muri Kivu y'Amajyepfo. Kaze kuri mwebwe mwese muri ko munatwumviriza abari nga mu Burundi mu gisagara cya Bujumbura cane cane ku mugwa mukuru by'umwariko ubutunzi, abari Gitega ku mugwa mukuru wa politike, abari Bururi, abari mu Kayanza, abari Mwaro, abari mu Kirundo, abari Ngozi, abari mu Cibitoke no mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye cange mu bindi bibanza. Ndabahaye mwiriwe cange mwaramutse. Abatwumviriza kandi bari nga mu Rwanda, muri Uganda, Tanzania ndetse n'abari nga mu karere k'ibiyaga binini mwese, abari ibwota amasemi cange mu makungu ya kure mwese ndabashimuje. Ndabifuriza kugira ibihe byiza. Pyonda kwanditse sabone kugira ucoronka amakuru n'ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Niba utameze neza muri kano kanya mugabo, reka ndakubwire yuko ushaka gucura ihangana uno mwanya, niba ubuzima butaryoshe ejo ibintu bica birahinduka bikaba byomera neza cane. Kaze kuri mwebwe mwese. Uwahoze ari umushikiranganje wa mbere nga muri kino gihugu c'u Burundi araremvye ndetse amagara yiwe ntibifashe neza nkuko vyoma bigaragara. Uyu nguyu rero yahoze arafise ijambo remere cyane nga muri kino gihugu c'u Burundi, arakomeje by'umwariko kumererwa nabi dore ko amagara yatifashe neza cyane nkuko vyoma bigaragara. Gitega kwigerekerezo rya 25 Munyonyo umwaka wa 2025, uwahoze ari umushikiranganje wa mbere u Burundi General Guillaume Bunyoni aracari mu bitaro rero by'akarere k'intara ya Gitega umugwa mukuru wa politike, aho ariko rero aravurirwa bikomeye cyane kuva kwigerekerezo ry'icenda Munyonyo umwaka wa 2025. Uwo yahoze ari gihanganye muri CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi nga mu Burundi, yari yafashwe by'umwariko n'umurindi w'amaraso ukaze ubwo amasoko yabajejwe amagara n'abantu nga muri kino gihugu c'u Burundi. Amagara yiwe aracaremvye nubwo rero hariho agahenge gatoya nkuko vyoma bigaragara. Isoko mu gisata rero c'ubuvuzi ritashimye kwidondora kumvo z'umutekano rimenyesha ko General Guillaume Bunyoni yatoye imitende muri iyi misi abaganga ku ruhari rwiwe nyene umupima akoresheje iradiyo rero ujejwe imyifato hamwe rero n'ujejwe gukurikirana abagwaye buri munsi mu bitaro bama rero baja kumugendera buri munsi nkuko bigaragara. Buri munsi w'Imana bavuye nga mu gisagara cya Bujumbura, igisagara c'ubudandaji ahari amashami y'ishiramwe ONI ndetse n'intwaro, bakaja rero Igitega kumukurikirana ndetse no kuraba ingene
amagara yiwe yoba yifashe. Nubwo ariko aravugwa uyahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu Burundi aravuga buke buke cane kubwo amasoko menshi yoba agihahamuwe nyene n'imyaka ibiri amaze rero afungiwe nyene kumumba mu cyumba ciwe yubakiwe atawundi nyene mufungwa numwe rero ari kuriwe canga ashobora kubonana nawe. Ahabwa iminota ishika kuri 30 buri munsi yo kujya kota akazuba, by'umwariko mu kabuga gatoya kubatswe nk'igituro c'inkoko nk'uko rero bivugwa n'uwabyiboneye n'amaso yiwe. Bivugwa yuko kandi avugwa acungerewe cane umutekano. Generali Arigweme Bunyoni ariko arakurikiranwa cane cane n'igisata kijejwe gukurikirana abantu badahema neza canke badahumeka neza ku batari ko baravyumviriza ku bitaro by'akarere ka Gitega, umugwa mukuru wa politike nga mu Burundi. Kubw'umwe mu bavyiboneye nyene icumba ciwe ciza ciguma rero nyuma gicongerewe n'umukozi w'igendereza y'igihugu. Abapolisi 15 nabo nyene baguma bacungereye umuryango winjira mu cyumba arimwo nk'uko bigaragara. Kubgayo masoko kandi nyine uwo yahoze ari umushikiranganje wa mbere akaba n'igihanganye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD yoba afungura bigoranye umukenyezi we nyine nk'uko byuma bigaragara yitwa niyo nkuru niwe amugwaza kiretse we n'abana biwe nyine nta wundi yemerewe kwinjira mu kumuraba canga se mu kuba yareba uko amerewe. Wahoze ari inkingi ya CNDD-FDD ubu ngubu nyine CNDD-FDD niyo imwifungiye gushika uno mwanya. Imbere yuko nyine ahagarikwa muri 2023 Arigweme Bunyoni yafatwa nk'umwe rero nyine mu bihanganje bikomakomeye cyane muri CNDD-FDD wahoze ari umuhari nyine w'abagwanyi b'abahutu uri ku butegetsi kuva mu mwaka wa 2005 gushika 2025. Ubu nibo barongoye igihugu c'u Burundi. Kubwo amasoko yavuganye na COS Medias Burundi, intwazangabo nkuru nyine zoba zaregereye umukuru w'igihugu zimusaba ikigongwe. Yaramaze kuriha nyine ibyaha yakoze narekwe natahuke iwe niyava mu bitaro. Niko rero boba barasabye umukuru w'igihugu c'u Burundi. Ibihano bikomakomeye cyane nyine by'umwariko yaraciriwe muri 2024 nk'uko bigaragara. Kwigerekerezo ya 2027 Ruheshi 2024 sentare Ntahinyuzwa yaremeje ko nyine wahoze ari umushikiranganje wa mbere afungwa ubuzima bwiwe bwose. Yaraciwe kandi ihadabu y'imiliyaridi 22 n'ibice 5 z'amarundi hamwe rero nyine no gufatwa kw'amatungo yiwe yose atari yamenyeshejwe imbere yo kwa 3 Ruheshi mwaka wa 2021 aho nyine yamenyesha amatungo yiwe yose. Mu byagirizwa harimo rero guhungabanya umutekano w'igihugu, kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu Everest Ndayishimiye yakoresheje amareba, kugerageza gutembagaza intwaro yatowe, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, kwigarurira amatungo ku neza yiwe, gutuka umukuru w'igihugu ndetse n'umushikiranganje wa mbere, gutunga ibigwanisho bidaciye mu mategeko, mu gihe kandi afunzwe ubuzima bwiwe bwose. Bunyoni yari yasabye by'umwariko muri Ruheshi by'umwariko 2025 isamburwa ry'urubanza rwiwe mu ntumbero yo gusubira kwiga bushasha dosiye yiwe nk'uko byuma bigaragara. Igihugu c'u Burundi kiri mu bidasanzwe nyuma y'uko nyine Burundi nanone kandi bararungitse abasoda benshi by'umwariko ku butaka bwa Republika Iharanira ya Kongo. Gusa n'ubundi Burundi burafise ibibazo biremereye cyane. Nubwo rero bariko baragwananga muri Kongo, imbere mu gihugu c'u Burundi ibibazo ntibyoroshe kumvo zuko nyine ubukungu bwama nyine buratikira cyane. Iduga ry'ibiciro ku masoko rirakomeje guhangayikisha abanyagihugu. Ibura by'umwariko ry'ibitoro n'amahera mva makungu canga amadevize ni bimwe rero mu bikomeje kuba ingorabahizi bigatuma abanyagihugu b'abarundi barabaho ubuzima butari bwiza nk'uko byoma bigaragara canke nk'uko byoma bitangazwa. Reka nkomereze kuri inkuru ivuga yuko kandi zimwe mu mpunzi z'abarundi zishika ku 100 zarenga mu Rwanda zerutse gutahuka nk'uko byoma bigaragara canke nk'uko byoma bitangazwa. Reka ndabibutse ko kandi nga mu karere k'iyaga binini hari impunzi nyinshi cyane. U Rwanda kwa kabiri igenekerezo ya 2025 uku kwezi kwa Munyonyo rwarafashije impunzi ishika ku 115 zituruka mu miryango ishika kuri 58 zabaga nga mu gihugu c'u Rwanda gusubira mu gihugu cazo nga mu Burundi. Impunzi zaratashye zirimo kandi 107 zabaga mu nkambi ya Mahama mu karere ka Cirehe ndetse n'umunani zabaga nga mu mujyi wa Kigali. Izi mpunzi zarinjiye mu
Burundi zinyuze ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi wa Nemba uherereye mu karere ka Bugesera zari zimaze imyaka ibarirwa muri 10 ziba ngaha mu Rwanda kuva muri Kanama 2020 kandi ubwo impunzi z'abarundi zatanguraga gutaha byibura rero izibarirwa mu bihumbi 37,907 nizo rero zimaze gusubira nga mu gihugu cazo mu Burundi. U Rwanda icyakora kandi ruracyacumbikiye impunzi z'abarundi zibarirwa mu bihumbi 52,862 zirimwo izirenga ibihumbi 42 ziba mu nkambi ya Mahama ngaha muri ngaha nyine mu karere ka Cirehe nkuko byuma bigaragara. Nanzurire kuri operation cyangwa se ku ngwano ziriko ziragaragara ngaha muri Kivu y'Amajyepfo, ingwano ziremere cyane zongeye kugaragaramo abasirikare b'abarundi nkuko byuma bigaragara. Igisirikare cy'u Burundi FDNB kirakomeje guhangana mu mirwano ikomeye cyane n'umuhare M23 muri Kasika nyuma y'ihunga rya FARDC. Ingabo z'u Burundi FDNB n'inyeshamba zo mu muhari wa M23 kuri wa gatatu igenekerezo rya 2026 Gushyingo baramukiye mu ngwano iremere cyane iri kubera mu gace ka Kasika nkuko bigaragara. Kasika na gace gaherereye muri groupement ya wa Muzimu uhorero muri teritwari ya Mwega ngaha muri Kivu y'Amajyepfo. Amasoko atandukanye remeza neza yuko kandi mu migwano yo kuri uyu wa gatatu ingabo z'u Burundi zisanzwe rero zifasha FARDC ku mirongo y'imbere ku rugamba zagwanye zonyine nkuko rero ziriya ngabo za leta n'abagwanyi bazarendo bahunze Gasika kwa kabiri ejo haheze kwigerekerezo rya 2025 ku Munyonyo nyuma yo gusiga bahasawe nkuko bigaragara. Bivuga ko ingabo z'abarundi zagazeho ndetse zikwisa umwari wa M23 ndetse uyu mwari wa M23 uzagunga ku buryo bukomeye cyane. Mukanya ndaza kuba negeranyije amakuru aremereye cyane idonido rero kuri aya makuru ndagaruka kandi ku byamaze gutangazwa n'uruhande rw'abarundi bari muri nongwano. Mwese reka ndakomeze kwifuriza kugira ibihe byiza, ndabifuriza gukomeza kugira umugoroba mwiza babwira ngo nyamuneka twongere kusubira mukanya turabiramwe ibindi bigezweho.